Reka tubaramutse niteka ntangere ku bakunzi ba Eagles TV turazi ko mudukurikirana gatanu kuri kagenzi kako natwe nka Eagles TV n'umuryango wose wa Eagles TV tuba turaho tubakunda neza cyane mu kubibereka twamaturi update tubazanira ibiganiro noneho urutavanavana ko gubiganira tuba twabateguriye tumaze kubashikiriza ibiganiro bitari bike ndetse n'ama creation atari make ndavuga nka road show ndavuga nka burudani tosha kumbure n'ama interview abagiye atandukanye ariko kumburi ku bwanyu aba boss bacu twama tubumvira tugakora ico mushaka. Harabavuze ati Enipro ururimi rw'igiswahili kumbure n'ururimi international ariko kumbure amajambo uri kuravuga natwe abatumva ururimi rw'igiswahili tuba tuyakeneye. Ni nayo mpamvu kumbure twahisemwo guce tubategurira ikiganiro twise ikiganiro tubamenye kumbure ni kiganiro kigiye kubafasha kumenya ubuzima bw'abastar mu busanzwe mukunda mbi umustar nkunda ni muntu ki akomoka he amazina we yiwe nyakuri ni yitwa nde yatanguye umuziki kuva ryari ni ibintu byinshi kumbure mugiye kumenya kuba star banyu mugiye murakunda cyane twongera kumbure tubabwira amateka yabo na cyane cyane kumbure mu mwuga wabo wo kuririmba. Ni kiganiro rero tubamenye tuzohora tubashikiriza mu rurimi kavukire rw'ikirundi kumbure bamwe bumva ururimi rw'ikirundi muri tubamenye muzomenya vyinshi ariko noneho tugarutse kubumva ururimi rw'igiswahili burudani tosha tuzogenda kumbure tubazanira amakuru y'abastar kumbure nkuko tugenda tubikora muri tubamenye. Reka noneho kumbure uno munsi mwibaza ko twabazaniye umuririmbyi nde kugira ngo mumumenye neza vyimbitse. Muri tubamenye yuno munsi kumbure twahisemwe kubabwira amateka y'umuririmbyi y'icamamare y'igihangange Big Fizzo afise amazina atandukanye nka Ndugwi Fizzo, Gikundiro, The Monster, Warriors, Gitutu kumbure n'ayandi agiye atandukanye ariko tukababwira ko Big Fizzo canke Mugani Desire amazina yiwe yiswe n'abavyeyi asanzwe yitwa Duwimana Mugani Desire akaba mu mwuga we wo kuririmba akoresha amazina atandukanye ariko kumbure rimwe rizwi gusumba yandi ari ryo Big Fizzo. Nuko Mugani Desire canke Gikundiro canke Ndurwe canke Big Fizzo yavukiye mu gisagara ca Bujumbura mu Bwiza Avenue de l'Université mu 1978. Amashure yiwe y'intango ariyo tuzi nka primaire yayize kuri EPA Nyakabiga cyayongera ahereza amashure yiwe y'intango muri Jumuiya mu Buyenzi. Amashure yiwe yisumbuye ariyo secondaire yagiye kuyahereza muri Centre Scolaire Congolais mu gisagara nyene ca Bujumbura. Mugani Desire canke Big Farious akaba afise abana batandatu akaba ubu afise umuryango kumbure yubatse yubakanye na Kimara Stein aho bafitaniye umwana umwe. Mu bijanye n'urukundo Big Farious abigeme bagiye barakundana nabo atamuntu yo baharura ariko kumbure mu gukundana kwiwe kose ngo ivyamuranze ngo ntiyigeze draga. Mugani Desire azwi nka Big Farious, Big Fizzo, Gikundiro, Ndurwe akaba ari umuririmbyi wo mu gihugu cyacu cy'u Burundi kumbure aririmba injana canke umudiho wa R&B na rap. Kuva kera kumburi imbere yuko Big Fizzo atangura kuririmba yamye akunda abaririmbyi bibihangange nka Tupac, R. Kelly, Chanja Misi, Kidumu kumburi abo nibo baririmbyi yamye yisunga kugira ngo nawe ejo haza izina ryiwe rimenyekane na cyane cyane mu mwuga wo kuririmba.
nuko uko vyagiye biragenda Big Farious mu mwuga we kuririmba yaragiye aragenda aratera imbere kugiraho ashinga label yise Bantu Boy ari kumwe kumbure n'amufasha wiwe Kimana Stein kumbure Rebu kumbure yagiye irazamura abaririmbyi batari bake tutibagiye nka Kiliku Akil Double J aho ndetse banakoreyeyo indirimbo zitandukanye nka Uri Special ya Double J, Washa ya Kiliku Akili, Mobile Number indirimbo kumbure yakozwe na Double G ari kumwe na Eris Boy kumburi aho ubu musanzwe muzi ko Kiliku na Double G basanzwe babarizwa muri label yitwa Billy Money Boy. Big Farious yarakoze indirimbo zitari ziki zagiye zirakundwa n'abato n'abakuze, indirimbo nka Niwanyemerera, indirimbo nka Leave Me Alone, Sinarinzi, Munyana, Ndakumisinze n'izindi kumbure zitandukanye Big Fizzo yagiye arakora mu myaka yiwe yo gutangura umuziki, ariko nkuko twabivuze zikaba kumbure ari indirimbo zagiye zirakundwa n'abato n'abakuze, aho kumbure zagenda aho waca wagenda wumva kumbure bamwe bagenda barazisubiramo baziririmba na cyane cyane abana bato. Big Farious mu kuririmba kwiwe yaragiye arasabwa n'amakorabo n'abaririmbyi batandukanye, aho ndetse navuga ko Big Farious ari umuririmbyi kumburi yatumye yazamuye impano z'abandi baririmbyi bagenzi we, aha ndavuga nka Charly na Nina kuva mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, aho bakoranye indirimbo bise Indoro, indirimbo kabisa kumburi yatumye abo bigeme babiri bazamuka mu mpano yabo. Big Farious kumburi yaragiye arakorana n'indirimbo kumbure n'ibindi bihangange canke n'abandi baririmbyi kumbure bo mu bindi bihugu, tutibagiye kumbure nk'indirimbo yakoranye n'igihangange cyo mu gihugu ca Tanzania arico bita Juma Jux, indirimbo kumbure yanditse amateka cyane kumbure iranamuha iyindi shusho kumbure iranamumenyekanisha no mu yandi makungu. Iyo tuvuze liste y'abaririmbyi b'abarundi bafise akanoti canke bafise amafaranga, nuko Big Farious, Mugani Desire Ndurwe, Gikundiro aza mu bambere kumbure b'abaririmbyi b'abarundi bafise amafaranga, kumbure bikagaragazwa n'ukuntu Big Fizzo akenshi ashobora gufata weekend akaja kuyirira hanze, ubu akaba ariwe muririmbyi ariko aravugwa mu gihugu cy'u Burundi kumbure, aho asa n'uriko aragira amatuwa i Burayi kumbure ahantu henshi hagiye hatandukanye, ndavuga nka Italy, France n'ahandi henshi hatandukanye, aho kabisa ari umuririmbyi novuga ko ariko aratembera mu makungu ahantu henshi hatandukanye agenda akora ibiteramo bitandukanye. Imbere yuko kumbure turangiza ikiganiro cacu tubamenye, reka kumbure dutandukire mu gihugu kibanyi cy'u Buganda, ariko hava mwiyumvira ati Enipro kumbure iki kiganiro azaragishiramwo abaririmbyi baturuka mu bindi bihugu. Ngiye kukwishira vuba, reka kumbure nanje miramati. Numusore akiri muto cyane ariko afise ingabirano idasanzwe, aho navuga ko afise kazoza keza cyane, anacane cyane mu mugabo we wo kuririmba, asanzwe aba mu gihugu kibanyi cy'u Buganda. Ni umuririmbyi w'umudiho wa rap, akaba yitwa Nduwarugira Gideon, amazina yiwe y'ubusta akaba yitwa Mr G, akaba asanzwe ari umwanditsi w'indirimbo zitandukanye, ndavuga nka Barihe, indirimbo shasha, indirimbo kabisa imaze imisi 6 gusa kuri channel yiwe ya YouTube, channel ya Mr G. Indirimbo Barihe, indirimbo novuga ko ari indirimbo mpuzamakungu ifise amasanamu meza cyane, aho novuga ko ari indirimbo ifise quality. Ni nayo mpamvu kumbure iyo Enipro mvuze ati uyu muririmbyi reka ngira ico ndamuvuze ko mba nabonye ko kumbure ari umuririmbyi afise vision nziza cyane, kandi afise n'ukuntu n'uburyo akoramwo akazi kiwe. Ni Mr G rero nkuko reko ndababwira, afise indirimbo zitandukanye nk'indirimbo yitwa DJ, indirimbo yitwa Vumilia ari kumwe na Shine Melody, indirimbo yitwa Bintamye ari kumwe na OBZ na Edific,
akaba ari umuririmbyi kumbure novuga ko agiye kubikora neza muri no misi kuko novuga ko ni musheshe mu muziki ariko no mwana kumbure afise ingabirano idasanzwe asanzwe ari umurundi aba mu gihugu cy'u Buganda ariko akaba ari imvukira yo mu ntara ya Ruyigi aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Umuririmbyi rero Mr G akaba ari umwana wo mu muryango w'abana bashika 13 akaba yatanguye kuririmba umwaka wa 2015 indirimbo yiwe ya mbere ikaba yari yitwa Kunda Igihugu aho novuga ko indirimbo kumburi yatumye jewe nka Enipro ndamumenya n'abandi basaga ibihumbi n'ibihumbi bamumenya ikaba yaje kwizina ryitwa Voice Up. Akaba ari umuririmbyi kumburi yamye akunda nkuko ata muntu numwe atabafise abo yisunga mu gukora umwuga kanaka canke igikorwa kanaka bakora akaba ari umuririmbyi yamye akunda umuririmbyi bitato yitwa Toma ariwe Mkombozi hamwe na Bface on the floor akaba ari muririmbyi kumburi mu mugabo wo kuririmba yanavuga ati jewe ndifuza ko indoto zanje zizogera aho nanje nzovuga ati reka kumbure ndabe abana bakiri bato bakora umwuga nk'uwo nkora ndabe ingene no baduza kugira ngo nabo bazibageraho bishikana. Ku nkuru yiwe y'urukundo Mr G twavuga ko aho yagiye arabitangaza kuri IG Instagram yiwe kumbure n'izindi mbuga ngurukana bumenyi akoresha yaguma agarukana akajamba ati jewe meze nka Yozefu Murezi. Icyo tutazi rero nuko kumbure yoba yarigeze kuba mu rukundo hanyuma bakamuvyarira umwana atari gwiwe. Aya makuru kumbure tukazomurondera nka Igozen TV kugira ngo abidusigurire igituma buri gihe yama apostinga ko ameze nka Yozefu Murezi. Umwanditsi w'indirimbo zitandukanye harimo nka Barihe indirimbo nziza cyane indirimbo ifise amasanamu meza cyane akaba asanzwe avuga indimi zitandatu arizo Ikirundi, Icongereza, Igiswahili, Ikiganda arico bita Uruganda, Urunyankore hamwe n'ururimi rw'Ikinyarwanda. Akaba ari muririmbyi kumburi ukuririmba kwiwe yavyamyemwo kuva mu bwana kuva akiri umwana muto cyane aho agenda arasubiramwo indirimbo z'abandi baririmbyi batandukanye bafise amazina bagenda barakora nawe bigatuma kumbure azandika agenda arazisubiramwo aziririmbira abandi bana burunganwe gwiwe. Reka kumburi tubashimire bakunzi ba Igozen TV n'abakunzi kumbure b'ikiganiro gishasha ikiganiro kumbure dufise ikizere ko abakunzi ba industry y'umuziki wa 257 kumbure canke abakunzi b'umuziki bo mu yandi makungu naho nyine tuzohagerayo kujya twama tubikora mu kiganiro burudani tosha kumbure tukazoza turagenda tubazanira indirimbo zizoba zikimota ubushasha na cyane kumbure tubabwira amakuru y'abaririmbyi banyu. Ndanakwibutse ko kumburi wowe mukunzi wa Igozen TV aho herereye hose ko woje muri commentaire ukatwandikira nuwahe muririmbyi kumbure aherereye hose wifuza ko twakubwira histoire y'ubuzima bwiwe. Reka ndakubwire ku ijwi rya Enipro Neri promoter kuva muri Igozen TV kumwe na manda bikora nongera shimira Ejides family kumbure ari mwebwe kumbure mutuma Enipro izina giwe riguma riduga canke ijwi ryanje kumbure riguma ryumvirizwa nawe jega kumbure bamwe basanzwe bakunda umuziki canke industry ya 257 canke industry yaho uherereye hose. Reka ndakubwire ko ndagukunda ariko ninzere ko ata muntu ataramfyondera sabone canke subscribe kuri Igozen TV. Ndanakwibutsa ko Igozen series babandanya kumbure bagukorera filime nziza cyane amakomedi meza cyane aho baheruka kugushirira ahabona filime nziza cyane inhanura filime bise Corinez. Igozen TV.